Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Haracari agahaze mu kubahiriza agateka k'abapfunzwe mu Burundi mu cegeranyo c'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu CNDH ku matohoza yakozwe mu mabohero mato matarenga 90 yo hagati mu gihugu. Dr. Sixte Vinyi Nimuraba arongoye uwo mugwi atanga akarorero ko basanze kiringo co gufungwa kitubahirizwa. Abarongozi b'inzego zitandukanye bavugwa mu rudandazwa bakwiye kubiheba ni akamo bategwa n'umuhinga mu bijanye n'intwari ibereye mu by'ubutunzi. Serge Ntirampebura asigura ko bituma ubukene bwiyongera mu miryango, ibiciro navyo bikagora gushingwa. Idonido ni muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Tubaramutse kandi tubahe n'ikaze muri ano makuru duhera mu gisata c'ubudandaji. Ishirahamwe riharanira agateka k'abaguzi Abuko rivuga ko iduga ry'ibiciro ryunyugwa n'abadandaza, ribona ko basigaye bashinga ibiciro bisunze igiciro c'amafaranga mvamakungu kiri ku masoko yo mu kinywabi. Kugira ivyo biciro ntibibandanye biduga, Pierre Nduwayo arongoye ishirahamwe Abuko asaba ko hofatwa ingingo zikwiye kugira amafaranga mvamakungu agume aboneka ku giciro kizwi ni Banki Nkuru y'Igihugu c'u Burundi. Ivyerekeye ibiciro vy'ibidandazwa vya nkenerwa usanga biguma biza birahindagurika na cane bihindagurika biduga ku masoko. Twe turabona yuko ari ibintu biteye ubwoba cane, kuko ko waguze ikidandazwa no munsi ejo usubiye usanga caduze. Tubona ahubwo umenga abadandaza uno munsi ibiciro vyabo basigaye babishinga bafashe ukuntu ifaranga mvamakungu rivuzwa harya mu soko ry'ikinywabi. Ivyo rero bikaba ari ibintu biteye ubwoba cane na cane kubyerekeye ivy'ubutunzi bw'igihugu, umaze kubona yuko abantu bashinga ibiciro bafatiye ku ifaranga mpuzamakungu na cane badafatiye mbere no kuri bijya biciro bisanzwe bizwi aha muri leta. Ivyo onye biratuma abaguzi muri no misi batamerewe neza na gatoyi. Nico twituma twibaza yuko hari bakwiye gufata ingingo zishoboka ku buryo botunganya ifaranga kujya rivunjwa, batwereka ko rivunjwa ku masoko azwi, heza rikaboneka, kuko atari ivyo biraheza bigahaza bihungabanya ubutunzi bw'imiryango. Amakuru yacu arabandanya. Amatagisi yiyongereye ni imwe mu mvo zituma ibiciro biguma biduga mu masoko. Kugira leta ironke amafaranga yuzuriza igihengeri kiri mu mafaranga itegekanya gukoresha. N'insiguro z'umuhinga mu vyigwa bijanye n'intwaro ibereye mu vy'ubutunzi, akaba anegura ko leta ishira amafaranga menshi mu bidateza imbere igihugu. Ahatanga akarorero nko ku mafaranga ashigwa mu miduga ijejwe kunguruza inzego. Serge Ntirampebura asigura ko intumbero nziza leta yofata ari ukugabanya ibidakenewe mu mafaranga ikoresha. Kugira ngo ibiciro bishobore kuguma hamwe ntibigume biduga, ni intumbero leta iba yarafashe. Ni ukuvuga ko leta iba yatoye gutubika umukanda kugira ngo mu gihugu ibiciro ntibiduge. Hariho amaleta afata iyo ntumbero. Iciza kivamwo nuko amahera acaboneka mu mabanki, abantu badasubira kunyegeza amahera canke ngo bayagure ibintu bidata agaciro. N'ibintu vy'imitahe rero abantu baca bashira amahera mu mabanki
hama rero abagenda kugurana amahera kugira bakore imigambi bakabikora kandi usanga n'inyungu bariha mu mabanki ku ngurane baba bafashe ugasanga ni ntoyi. Iyindi ntumbero ishoboka nuko amareta yariko arakora ibintu vy'ibikorwa bizohava bizana amahera mu nyuma nk'ibintu vyo gushinga amashirahamwe, ibintu vyo guca amabarabara, ibintu vyo kugira imiyaga nkuba. Ivyo oye iyo leta iriko irabikora kandi akaba ata mahera ishobora gutoza mu makori, oye ibiciro biraduga, mugabo bikaba biduga hazogera igihe ntibibananye kuduga kubera vya bintu vyatwara amahera, ubu rero biriko biravyara yandi mahera, umwimbo kagwira, ugasanga rero ibidandazwa vyaragwiriye, nta bukene buhari, ibiciro ntibiduge. Nico gituma uburyo bumwe bwo kubogora igihugu kugira ngo kireke kuguma kija mu bukene nuko nk'abantu bakuraho imiduga ya leta, baba bafise imiduga 2-3 bagenderamwo. Ushaka kugura imodoka ngira ngo leta ikamworohereza akaja kumuha nk'ideni bitagiramwo inyungu nini, mugabo akagendera mu vyiwe, akagendesha imodoka zisanzwe zigwiwe. Nayo ibihugu bishaka gutera imbere bijya vyo gukoresha nk'imiduga barabikuraho. Ivyo abantu bataba bifuza ni igihe leta usanga ikoresha amahera menshi mugabo mu buryo bwo kubaho bisanzwe, bwo guhemba abakozi, bwo kugira ingendo, ugasanga samahera leta iriko ikoresha mu bintu bizohava bivyara umwimbo. Ico gihe rero ibiciro biguma biduga. Nivyo rero biteye ubwoba ko bishobora kuba ari vyo biba iwacu. Ivyo boro barabivuze igihe bariko bagira integuro y'amahera leta izokoresha, ko hariho amahera menshi batabona iyo leta izoyakura. Aho rero leta yakura ni muri ubu bukene abantu baca bagira, nuko ibiciro biza biraduga, niko abanyagihugu bayariha. Kubwo muhinga rero mu bijanye n'intwaro ibereye mu vy'ubutunzi, abari mu nzego bavugwa mu rudandaza bakwiye kubiheba kuko ngo biri mu bituma ubukene bwiyongera mu gihugu, ibiciro navyo bikaduga cyane kuko ngo atamuco usubira kuboneka mu bijanye no gushinga ibiciro. Abantu b'abategetsi usanga bakoresha uburyo bwa leta, hama rero bagaca bavuga ngo nabagwiza tunga, ahubwo baba bariko bagwiza ubukene mu gihugu. Kubera hajya ugiye kubaharurira, ubwo baharurira karaba ivyo bakoresheje, uburyo bwa leta bakoresheje n'ivyo bimbuye, ugiye guharura wosanga bahomvye. Hamwe bofata ko bijya burya bwa leta boba ari ubwabo, boba bahomvye. Mugabo kubera uburyo bwa leta, kubera bataburiha, bobo baca bunguka. Atari kubera baremye itunga canke igikorwa bakoze hari ico vyavyaye, ahubwo kubera bakoresha uburyo butari ubwabo. Muri make rero baba bariko bagwiza ubukene mu gihugu. Abandi bakuru mu ntwaro rero iyo bagize urudandazwa, ico bakora nuko baca babuza abandi kudandaza. Ubwiza bw'inka rero nuko iba ari imwe, urumva abantu baca bagura nyene ibiciro biri ku biciro biri hejuru, kubera atahandi bashobora kuja kugira bagure. Ivyo vyose rero nibigwiza ubukene mu gihugu. Amakuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'agateka kazina muntu. Amatohoza yakozwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazina muntu CNIDH mu mabohero mato mato agera ku 92 hagati mu gihugu, mu ntara za Makamba, Bururi, Mwaro, Gitega na Karusi, yerekanye ko hakiri agahaze mu bijanye no kubahiriza agateka k'abanyororo. Dr. Sixte Vinyi Nimuraba arongoye umugwi CNIDH avuga ko hari aho basanze ikiringo cyo gupfungwa kitubahirizwa, kudatanga ivyegeranyo ku gihe, hamwe naho rimwe na rimwe ngo aba OPG batandika abapfungwa mu bitabo. Ibikuru twabonyemo muri izo ntara za Karusi, Gitega, Mwaro, Bururi hamwe na Makamba, nuko henshi usanga hariho abantu bafunzwe mugabo bitagaragara icyatumye bafungwa, aho usanga mu gitabo batanditse canke banditse ugasanga ntihanditswe imvo ituma bafungwa. Icya kabiri, hari abo usanga ivyaha babafungira atari byo vyari bikwiye kubafunga. Hariho ivyaha baca amande umuntu gusa batarinze kumufunga.
hariho abandi usanga bafunzwe ku itegeko rya naka muntu atabifitiye uburenganzira nk'uko muza kubibona. Hariho abo usanga igihe bafunzwe ari cyinshi ari kinini gusumvya ikirekuwe n'amategeko. Hariho n'ibitigi rero usanga birenze, ugasanga agasho kagenewe abantu 5 6 ugasanga harimo 20, urumva ko ivyo agateka kazina muntu akaba gahungabanye. Hanyuma rero n'ivyankenerwa usanga bitariho, amazi, akazu ka sugumwe, kubafungurira, ugasanga vyose ntibikorwa. Umushikiranganji yavuze ko atagufunga umuntu vy'ukuri bitagaragaye ko atabundi buryo bushoboka. Ni ukuvuga ko abantu baza barabwirana ngo mfungira canke ngo reka ngo ndamukomeshe canke ngo reka mbanze ndamufunge niho azoriha ibi, barakwiye kubihagarika. Bitagenze uko naho leta irashikwiye gushiraho ubundi buryo bwo kugorora abantu baba bafashe ingingo mwene izo, kuko nabo murumva ko baba bariko bahungabanya agateka kazina muntu. Amakuru twabateguriye tuyasozerere mu yavugwa mu makungu. Ibitigiri vy'abandura umugera wa sida vyarongerekanye mu bihugu biri mu buseruko bwa Buraya, hamwe kandi n'ivyo ku mugabane wa Aziya bihana imbibe n'ivyo ku mugabane wa Buraya. Biri mu cegeranyo c'ishirahamwe gishinze kugwanya irandagata ry'uwo mugera ONU SIDA cyashizwe ahabona ku igenekerezo rya 26 kuno kwezi kwa Munyonyo, mu gihe himirije umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya sida. Amakuru dukesha imbonesha kure Africa News avuga ko iryo shami ry'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ibihugu vyose bitarafata inzira nziza yo kurwanya uwo mugera, aho ngo mu bantu imiliyoni 39 z'abantu bagendana uwo mugera wa sida, hafi abagera ku miliyoni 9 bataronka uburyo bwiza bwo kwivuza. Onera Muco yatembereye Africa News. Ishirango mpuzamakungu rigwanya umugera wa sida ONU SIDA ryashize ahabona icegeranyo aho rihamagarira abarongoye ibihugu ko boshiraho ibijanye no guharanira agateka kazina muntu mu bikorwa byabo byo kurwanya sida. Igishirango mpuzamakungu ONU riragabisha ko ibihugu byose byo mu isi bitarafata inzira nziza yo kurwanya sida nk'indwara ibangamiye amagara y'abantu. Mu bantu barenga gato miliyoni 39 bagendana umugera wa sida, hafi miliyoni 9 ntibararonka ubuvuzi butuma bagira amagara meza. Ngo nko mu mwaka uheze abantu 630 ngo barahitanwe n'umugera wa sida, abarenga gato miliyoni nabo ngo baranduye uwo mugera ku isi. ONU SIDA ibona ko abantu bose bakeneye kwivuza bushikira ubuvuzi atabwoba canke inzitizi. Ngo ibituma rero abantu badashobora kwivuza neza ngo bifatiye ku bijanye no gukumira canke kwararaza canke abigeme badafise ubumenyi bukwiye. ONU SIDA ibandanya imenyesha ko mu gihe abantu bagikumirwa kubera ico bari canke ivyumviro vyabo ngo gushikira ubuvuzi mu kurwanya canke kwivuza umugera wa sida ngo bica biba intambamyi. Ngo rero kugira barwanye umugera wa sida ngo ni ngombwa kurenganzira bw'abantu bose bukingirwa. Ubuhinga bubandanya kwibonekeza mu bijanye no kurwanya umugera wa sida nk'imiti umuntu afata igihe gito ariko igakora igihe kirekire, aho ngo haba hakenewe gutegwa inshinge rimwe ku mwaka. ONU SIDA birangiza ivuga ko hakwiye ko ubuhinga nk'ubwo bwokoreshwa henshi hashoboka mu bihugu bitandukanye ku rugero rumwe, hakagabanwa n'ibiciro, gutyo no mu bihugu biri mu nzira y'amajambere bishobore koroherwa gukoresha ubwo buvuzi. Onera Muco urakenuye. Haniho duciye dusozera amakuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye, mubandanye mukurikira ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.